Bonjour la famille, nizere ko mumeze neza. Bivana muherere ndabaramukije cyane ndabifuriza amahoro migisha mu miryango yanyu mutegezwa kumera. Let me say thanks to Papa God. Kinyo kuri ni Step Media. Kuri microphone ko skire keka gasore kishima keka gasore kazegwe n'Imana. Nkuko mubizi atamwebwe ntatwe. Narababwiye nakintu nakimwe nzomenya ngo mandike kubazanira. Uyu munsi novuga yuko twatewe iteka. Nawe mu gwaruka babikora neza muri CINÉMA NDUNDI. Nabaronde ugira dushobora kuyaga byinshi nabo. Nabaronde ugira ngo uno munsi bafise talent bashaka ko mubashigikira bafise na YouTube channel yabo. Byinshi turaza kubimenya ariko waduhaye umuco. Reka tubanze twaramutse duhere ku bahungu duhere ku bagabo. Duhere ku bahungu cyangwa abahungu duhere ku bahungu. Oya mugareka abakobwa abagore murakunze kuvuga ngo turabarenga. Reka duhere kuri les femmes d'abord. Kabisa. Reka duhere kuri uwo. Mama yake gute? Gute? Okay. Ni sawa? Yego. Umeze neza? Nukuri ndashima Imana. Kabisa. Yego. Niteka ridasanzwe kwanza muduteye kuri Step Media we hamwe n'abagenzi biwawe. Murakoze. Kabisa. Reka dusubire kuri mama yake hariya nawe ni gute? Anje ni sawa. Umeze neza? Meze neza cyane. Kabisa. Ku mazina mwa mwitwa bande? Ku mazina niswe n'abavyeyi nitwa Ndayikeza Francine. Yego. Harakana mukunze kuvuga ku mazina mwiswe n'abavyeyi. Hari amazina uba uriswe n'abagenzi? N'abagenzi? Reka mara mvuga irya. Fafa. Witwa Fafa? Akona kabagenzi? Ya. Kabisa. Ntera kamikro ngaho umjene mbora we ari na directeur ko bafise ikaye n'ikaramu ngira hari ivyo yaduteguriye. Msore biri gute? Mahoro cyane. Umeze neza? Okay turashima. Uyumva gute kubona uri kume n'abakobwa beza cyane? Je ndishimye ko ndi kume mwaduteye iteka ridasanzwe. Sinzi ko ari famille ko muri famille. Ariko imbere na mbere kwanza niteka wumve ko ari iteka ridasanzwe waduteye kuri Step Media komera ko rigana kuri Step Media. Bon, numva mpimbawe cyane no kuba ndi kumwe n'abagenzi banje. Kabisa. Kandi no kuba Step Media mwadutumiye cyane. Turahimbawe cyane no kuba tugendeye no munsi. Ndetse mukadutera iryo teka ryo kuba kumwe natwe kuri uwo munsi. Amazina yanje nitwa Nishimwe Foster. Mama yake wakazino mengasinigeze ndakakubatsa. Mwandenganije muhamagara umbabarire. Ndabiti ibindi vraiment ntazi. Banda yaje. Umba arukungena ubwo n'umuntu ari mwiza. Ukabona n'ingene umubazi izina giwiyo. Yego vraiment. Okay. Merci. Ndashobora kurivuga ariko mwakoze no kubaza Monsieur Foster. Kubera ko igikirundi turayisangiye. Yego. Nanje nitwa Nishimwe neza. Amuseze ngomba mu muryango umwe ko munumva igikirundi muri sangiye. Oya. Kabisa. Bahujwe n'uyu muryango nyine wa Screen Vision Film. Kabisa. Muri film avuga ati umuntu aza ukanyuma bari acteur reka tuje kuri acteur hari. Wowe uri wanyuma acteur. Je no mwishuye nishari nyo. Umeze neza kamsa. Ya, je ni fresh kwenda shima. Kabisa. Ura ikintu bakunze kuvuga ku mujene kwambara ishati. Bagwara ko nk'umuntu uri kuritegura ko mu papa. Nawe niko biri. Niyo tuje. Niyo muja. Ku mazina babitwa bande? Ya ni Pacifique. Mugabo muri filme ni Pasento. Ya. Ariko abajene muragorana. Murafise izina rya filme n'izina rya? Nereje tuzokoresha mu izina igihe muri kino kiganiro. Muri kino kiganiro? Ni Pasento. Okay, Pasento. Mama yake wewe? Neri. Mamukwe. Fafa. Jewe ni Korode. Ayo mazina nyene muri ko muravuga nayo nyene muri film musanzwe mukoresha mu buzima busanzwe bwa film. Ego rimwe na rimwe turayakoresha kenshi. Kabisa na wewe ni Fafa? Bon, jewe muri filme Fafa si kenshi cyane kubera hariho nka filme nzoba ndi mama pastor. Itarasohoka? Yego. Burya hari ibikorwa byinshi bibise twe tutazi. Cyane. Kabisa. Get ready kweri kuba n'umuriro. Okay, sinzi hari ukungene mu magroupe baba bafise ngo umu membre cyangwa umu CEO wa groupe yanyu ninde? Niyevugire. Hamani jewe. Nkuko nayivuze kenshi ndakunda kamenga nogira inyuma. Nkarindira ko ntamazirengana umugeni inyuma. Kese nuko ama rero ntari niwe ndashakure jewe ndamusiko no mugwi je nawutanguje. Twashaka dusangiza urugendo rwa film ingene waronse bano bagitse ko kuronka abantu gukinisha abantu muri film ni ikintu kiba kigoye. Byo biragoye cyane ntivyari byoroshe cyane.
byatanguye jewe nkina akavideo gatoyi ndagashira ku gacano nyene nzi ngo ndiko ndafyina abantu bambwira ati uraba ukreye ntuze ukreye cano muri ico gihe no naciye ndonka umuntu umwe uwo yamfashe mu kweditinga video niwe yacambwira nti rero reka turabe ko twogira umugwi muga nawe mbona ntangu babishizemo niho rero naciye ngira ibako cyane ndakina film ahantu hamwe ndayifashijwe naka video gatoyi kabisa abashaka ati rewe urafise impano turacu utanguza rero team cangira inguvu kubera influence iwo muntu yarankinishije yes rero niho naciye ntangurana n'abantu bake cyane twara abantu seti twakorera kuri WhatsApp tutarakorana twakorera kuri WhatsApp kabisa ama mu nyuma nazari tarike 23 kwezi kwa kabiri 2025 no twashe tuvuga tuti reka dukorane tukorere ku mugaragaro ama tubana yatugwira yego reka tugende kuri mama yake gute Misa jerega ngunza guma ndakuramutsa nakibazo kabisa umunsi wa mbere agupropose kintu cerekeye filme uko kwanza wavyakiye gute murakoze cyane rewe ku bisanzwe nari nsanzwe numva nkunda ibintu byo kwagitinga ndibuka mu ishure hajya mu makore fondamentale hariho ivyigwa biba bisaba ko mukina udukina iyo tubigezemo numva umengo nyine banjanye mu bintu vyanje rero hageze yuko abisaba ndamushimiye ahubwo ni kubera iki nawe umutima wawe wampisemo donc nanje ndabinezererewe kabisa ndavuga ati reka dufatanye urugendo kabisa ahubwo ndamushimira aducishirize ko akarore ka mbere bagwaye muri filme wibuka murakoze agahore ka mbere batanguye kumpa nakoresheje izina ryanje nyene nari umugenzi muzobona filme yitwa igitabanga ndumva mwakana kubera iki gutibanga muraza kudusigurira neza ariko nari umugenzi w'uwo mugore twokwita ko ari igitabanga maze yari agomba kumbure kuba yo kwanjanjwa ku bijanye na bimwe mu nshingano ziwe nanjye nkagomba kugwana nkaho nushaka ko hamubera iyo niyo kore nari ifise none warayishimye ko ari kumwira baguharura ukavuga ati nta bundi buryo nta bundi buhinga kamfye kuyemera mu buzima je sinigera nanka hore kuko ico wombaza kijanye na hore na kini no kubwira nti reka tubanze dutandukanye film n'ubuzima busanzwe kabisa yego mwico gihe bintuma nakira hori ariyo yose reka tugende ni ku murongo mwese ebana bateguriye inkoni z'ibibazo nawe we rero umunsi wa mbere sinzi ko ari directeur general we yaragupropose cyangwa ari CEO umunsi wa mbere bagupropose ikintu cyo kuza kubafasha gukina film kuko ndazi umuntu akikora ndavuga ati ngo dufashanye mu nyuma do plus ko ugendura bikunda ubyisangamo we vyagenze gute umunsi wa mbere bagupropose ati kaze muri film murakoze cyane hanyuma je umunsi wa mbere ampropoza monsieur Pacento nyene byaciye ku munyeshure w'umugenzi wanje rero aho byavuye sinzi ukuntu byagenze hariho akantu twakinye mu ishuri bazita gute yari tepe rero burya turaja ku expose imbere yari travail pratique basi ndakivuge mu majambo yose turaja ku expose imbere rero nyene twarakina kurya nyene tubibona rero acarambona uko uwo Pacento ariko ararondera abakinyi ashiramwo wa munyeshure yambonye acavuga ati hari umwana nabonye bimeze kunuka akauka acaramuhereza nimero yiwanje hewe acarandondera andondeye nanje ndamwitaba acarambarira uwo mugambi wiwe yuko agomba gutangura filme nanje nimbuze ikintu nakunze kuva nkiri muto ni filme
tuvuge ko Imana yakwiyerese Ego. amejibu baba Nari narabuze aho ninjirira ngo ugatura ama numero y'abastare ukavuga ati jewe amwandikira ya kujya si ati je ndashaka oya tutaraja kure bimaze gushika bakahujya sini abatuzi amazina akomeye ukamurondera bongira biba bivana na timu yabo abakinyi bafise ukamwitura ati nyene je ndashaka gukina filme ukunuku kabisa bo ati hari nkomwe yambwiye yuko nyene atabashasha bariko barinjiza ariko sinacitse intege jewe nkura na Messi ujya directeur general ya turabitanguza natwe by'iwacu ubundi ntango yamigoye rero nubwo narinze guca hirya byarangyoheye cane kabisa amaze kumpitamo mu bandi twarabandanije urugendo rwa film kabisa na n'ubu turacari kumwe reka tuje kuri ebana mwamba kombaya mwisho etonto wowe nzabavyakiye gute kubona musige mufise kuko akenshi film irimo abahungu akenshi ntibiryoshe turabitse ko abakobwa vraiment badomina mu bintu byose wowe kwanza umunsi wa mbere akubwira ati abakobwa babonetse muri we byari bimeze gute bon mu kirundi bavuga ngo ukuboko kumwe kuri yaga ntikwimara ubugi twarabona yuko hari agahaze ariko rimwe na rimwe murazi yuko abakobwa burya baratanga umunezero no kumubirengagiza kabisa bageze muri filme byaryoshe cane turumva yuko cyariko dutamba twirorera ahubwo duhimbagwa cane no kuba baje muri filme naco bituma turabashimira cane kuba baje babikunda kandi babikora babishaka kabisa no kuri turabashimira imwe vyimva mutima kabisa ego reka nibarize hari ya directeur general twarabonye hariyo filme muheruka gusohora wumfasha ukanyibutsa akazina coming soon mwarayibonye ni ibuka niryo zina ryayo kubera iki kwanza ibuka je numva hamwe yasiguye ibuka hari ahantu twavuye mugabo turashaka kuhibuka rero dushaka kubwira uwo muntu wese ariko arirengagiza nuko ashitse kuri step ariko yibuke yuko hari ahantu yavuye ibuke yo wavuye hari abagufashije kabisa abagufashije nawe ugira icyo wafashije uyu munsi abantu benshi mu gusohora ikintu hari target runaka baba bafise we niyo target wari ufise kuri rya filme yawe sinzi ko ari iwawe ndiko mfa kuvuga uko ko yanumisi we ndo CEO amatwa nsumira ngo nawe bandikira filme ntiwihenze nivyo hamwe nandika ariko ntibivuze yuko nundi yoba yifise story atoyizana tukayikina rero iyo ibuka nije nayandise nije nayizanye story ni yanje rero hanini narifokarije ku bantu uze kuba jeune nibo hanini mbere dukorerako reka tuje muri film ni herore boguha n'abene data biwacu ngaha ikakugora nindi kiyo kuryohera yo man ariho hori ngora ko urumva bivanye n'ukuntu je nahoze narifuza ngo nzomupatire nizo ndoto wari ufise yego niga mu seminari ntoyi ziragoye ewana rero mpaye hore ngo niko ndaresha naho ndatereshereje amajambo reka mudukinira agakino gato gusa suppose yuko umukobwa wamushima canke wewe uri capable muri mwebwe babiri kandi mwese muri impande yawe sinzi ko ari wewe je byo ngira mvuge nivyo nshaka munkinira gato gusa suppose ko wamushima uragiye kumuresha ugira ibishoboka byose akwemerera kwera n'abantu bako badukurikirana natwe muduci akana nk'agaserinda basabye muducishije urumva muducishirize ko kuri step made siko sinzi ngene tuzawukita ariko wowe bivaye n'amajambo za gukoresha kandi nawe ugerageze kumwanya ntushoke wemera nka babandi umwankire cyangwa ubu niwe nabonye akazi reka tubihere kuri Jean Claude kora umuti ariko gituma nemvuze kuri bajya ko ari bafise micro byaca byoroha reka duhere kuri bajya biragira umukobwa yemeye sinzi wowe bivaye n'amajambo za kukubwira atakuremereye cyakurankangira biremewe yego aho ni bo kubisanzwe birangira nasi ibyo wateguye gusa uko yishoka byose nemere ariko birangira nasi nakavurano vuga gasa nk'akatwimuye reka ariko tubandanye na filme yacu ni gato gusa hamacha twibandanyiriza n'ikiganiro cyacu twagiye spend back in by spirit that action
Yeah. bivuga gute Stand by. mhm Ready. action Action. Neri. Sabwe. So no munsi ndahimbawe cyane nagutumye ko uraza. Yego. Yeah. So uno munsi nakuzanye ngaha abwira ngo shore kuyaga. Merci. Yeah. Mm. Kandi baza ahantu washimye. Kino kibanza ni cyiza. Kuri naco habaye. Yeah. Yego. So rero nkuko nari nakubwiye ko hari ikiganiro nashaka tuvugana. Burya Neri nari maze iminsi we narakwize ko kiniki Kunyigako. yego Jewe nyene. yego Kubera. kubera Yego. erega burya biragoye hari ikintu umuntu ashobora kugendana mu mutima igendana igihe kinini muga akavuga ati hari umunsi nzobishikana Kuvuga wagendana amatohoza. Wagendana amatohoza Oya. adatomoye kuri jewe. uhavunyita ko ndi mu nyamirama oya si ubu Oya. oya oya kweri gusa wumve yuko Yego. we hari aho biragushikira Mm. uriko uraraba ibintu biriko biraba ukiyumvira ko ari indoto Ego biba binezereye cyangwa bikaba bibabaje cyane rimwe na rimwe biragora kwemeza umutima kuri kubona nyabyo rero kenshi jewe nkagiye mu gihe aje ariko ndakwiyumvira akubari afata Aha. umwanya nkakwiyumvira aha ehe ego nkavuga nti nonaha ndi mu isi canke ndi hehe so muri make narandiriye neriwe uri wa wundi niyumvira nkumva amahoro oya ntibiri seriye bakunzi ba Step Media kwa kuna wanda umuhungu atanguye kuba seriye karagakino directeur general impamvu nabasabye aka karore gatoya we nabonye wagendanye ikaye n'ikaramu mbona umuntu akunda gukota cyane ibintu biri kubera ahantu ubahangahe kuranga Bon, reka ngire ponderation Sylvain. Sylvain tugurukiye Sylvain ubahanga Bon, 13,5. izo seti dusigurira impamvu utazibaha Izo seti gituma ntazibahaye. Ntitwari bwumve umukobwa yuko iciyumviro camunyuze ko yumvise nayo ko amukunda. shirijeho hagati tuvuge ko yoroshe rero hakirikana Oya ntiyari bworohe. Ahubwo yari ko araza mu nzira mugabo ko beza hacaburamwo udu pourcentage dushika nka 5. Impamvu nababwiye bakinaho gakino uno munsi filme no kuri Jeyongora hari ukungera umuntu ashobora kumbwira ati murambona to behind scene umuntu ugasanga rero wesuyemo inshuro zitatu none kuri mwebwe mumaze gukina filme kandi mubimazemo igihe kitari gito sinzi imyaka mubimazemo none hajya ikosa rinini riba ari ku mukobwa bafise ubwoba ikosa rinini bari kuri bajya abantu bahaye rore badashaka erere tuvuga ko ibirihe ubajije nde mama yaburanga we igize umenga ntari mu kiganiro nawe niyo ndi narindiriye bagenzanje banze bavuge wowe uvuga ukanya muri acteur bo hanyuma ni ukuvuga nko muri filme ikintu ca mbere jewe novuga ni uko umukinyi role bamuhaye yoyikina atabanje kuraba ngo bampaye ibintu ntashaka bon ni byinshi muri filme bategereje kuguha amarore atandukanye kandi bijamo buyize ati jewe yego urumva rero bisaba ikintu ca mbere kuba muri mood y'ibintu ugomba ukina yego nimba bakubwiye ati uza gukina role bisaba kurira rira nimba yo gutwenga twenga urumva rero gutwenga irore papa yo kurira we ni herore bamaze kuguheka kugura kavuga ati rore reka mfe kugwana nuko nyene ngire gute vuga ati rore yabaye bugwana nandi vraiment yaranani ni nka role yo kurira vraiment ndiko ndabishobora ubu ariko nyene amoso zaragoye kurondera kabisa uyu munsi birakunze kuvuga cyane abakobwa iyo tubabonye bagiye muri film hari n'abavuga ati n'ubusambanyi batwaye hari n'abatanga imibiri kugira ngo bashobore kuronka amahiti wewe kwanza bibwe n'ama feedback wagiye uraronka mu kiganiro ca mbere sinzi ko kiganiro film ya mbere kwanza wowe yakiye abantu bacakiye kwanza gute rero bivuye na role wakinye kuko yari ama commentaire bavuga ati sha je nakunze Suzana je nakunze Everine urumva genre ibintu nk'ivyo wowe kwanza commentaire za mbere zari zimeze gute kuri wowe ni birebire ego
tubwire bigufi kubera urumva nivyo ugiye kuraba kuri channel ya Screen Vision Films video ya mbere yatanguye gushikako narindimo iyo video rero yaravugishije abantu benshi kuko uragipartaje mu bagenzi kandi commentaire nyinshi tangura kuronka iz'abagenzi sinenzi ko bishobora n'iz'abagenzi kenshi mu babanye no muri societe ego wowe kwanze kincho kintu abantu benshi barabibaza kuri mwebwe abigeme iyo mugiye muri film hari ibintu byinshi babibazako siko no muri famille igihe bashobora kubwira ati jewe kugiye muri ivyo bintu turahejeje wowe kwanze urugendo rwa film nubwo watubwiye mugabo nako kantu ushaka kwanze kaducicirizemo famille bavyakiye gute ko no munsi sigara umukinya wa film bo famille n'ukuri ntibanya nk'iki ni byiza ko umuntu adevelopa impano yiwe yego mama yake gute wewe ikibazo cerekeye mwebwe abakobwa yego we nawe muri famille bavyakiye gute muri famille sinovuga ngo boba baravyanse cyangwa ngo bavyakiye nabi bo baba bavuga bati igikuru ni ukuntu ukomeza kwitwara ati uko ahariho hose wohagirira ishusho mbi bivanye n'imyitwarire yawe ati peut-être ishobora kuba ari impano yawe twakuzimiriza umuhamagaro aravuga ati ndogenda sinzi ngenza ko kwita je ziraje kumara incanga nafashe rya Claude we Pasento Pasento iyo uri kukina filme ukoronka abantu bari guca intege siko kuko novuga yuko ibintu bya filme ni ibintu mutegereza ejo canke hirya ejo sinuvuga ati ngo bizobangwe ejo cyangwa hirya ejo urumva ni ibintu uvuga ati nzotegereza ejo gutwara imyaka 3 n'abatuzi bari hit bari bavumye muri bino bihe bafani ba Vera n'abantu bakinye filme kuva kera awe mu rugendo rw'iwawe ntawuzi biri imbere ça veut dire ushobora gusanga uzobana directeur wa Sosomo muga ntawo bizi muga muri no manyu ukaba uri muri film ejo canke hirya ejo siko wowe wibona bivanye n'ingene ukina muri film wibona ko uzoburi mu myaka ya mu myaka iri imbere uzobona ko uzoburi mu myaka iri imbere kenshi turapanga ibintu ugasanga mbwa ntitubishitseko mugabo umuntu yamana indoto avuga ati jewe ndafise iki narapanze uku ariko urashobora kutabishikako je nifuza yuko jewe aho nzoba ndi nko mu myaka iri imbere ko nzoba ndi wawo nishobora kuvuga ati nagiye gukinira muri Tanzania mu Rwanda ico kintu nacifuza ico kintu ahubwo nyece ucumpa n'akabazo ko abantu benshi mu bintu baba barimo bashaka gutera imbere kwagura imbibe mwebwe nk'ibikorwa by'iwanyu siko muramuvyagura kuko akenshi iyo ukinanye n'umuntu wo muri Tanzania hari abatanzania baza kuraba iyo film ukinanye n'umuntu wo mu Rwanda hari abanyarwanda baza kuraba iyo film none mwe namwe uwo mugambi mu Ufise ho niba mu Ufise tuwitegejya umugambi twafise nko natangwe ndabivuga umuntu ashobora kuba afise indoto nyinshi mugabi kanko aziserura akaburaho azimenera bivanye n'uburyo ni kuvuga kume koba dushobojwe uzobikora rero muri ico gihe nshobora kuvuga ngo tubaha igihe ikiringo kinganuka kabisa ariko nuko gusa twiteze yuko bizogenda neza directeur general ndabona nari nakwibagiye uyu munsi ari ibintu byinshi bikunze kuvuga mu mafilme bajya abastari banini muni bakunze gufata ku mugongo mwebwe bato bato namwe mushaka gushika kuri nawe ni kubibona yego rimwe na rimwe birashika ariko ushobora gusaba umwe cyangwa ugasaba uwundi mu gihe umwe yanse nico gituma mu gihe uriko ushaka korabo nabajya abastare kabisa birakenera yuko ushiramo kwihangana gukomeye ko mu filme twimirije gusohora ya ibuka novuga nti hari abastare bamwe twagiye dushiramwo ndavuta nk'akarorero ntuze nka Mutama Gaposho kabisa benshi baramuzi muramuzi mu mafilme atandukanye ndavuga wa migeme cyane mumenyereye abica bigacika ku rubuga rwa Facebook YouTube n'ahandi Nera n'abandi batandukanye bitwa baruna noneho nibaza yuko musimbira kuri rya channel yacu ya Screen Vision mukavyirabira kabisa nukuri novuga tuko turatera intambwe ikomeye cyane mama yake nuwahe mukinyi wa film wifuza ukina nawe
wamye ufise indoto zo gukina nawe muri film? Bon, murakoze. Je nk'umukinyi wa filme n'ukuri nari naravyifuje banashima. Fanny Ravine naravyifuje kabisa. Ba Mimi Mireille, bon ni benshi. Umwana yogwa ichance yo guhura nawe. Nike kintu wamusaba? Bon. No musaba yuko yoza gukina muri Secret Vision Films. Ego. Birashitse arakurondeye. Avuga ati shaka dukina na film. Uko kwanza ubwawe byakira nk'indoto cyangwa byakira nk'ibisanzwe? Bon, ni kuvuga nk'ubu namaze kwinjira mu bya filme. Ubu ndamaze kumenya utuntu n'utundi. Sinkiri nka bwa bundi ubwa mbere. Ntari bwaronke ahantu ninjirira. Ubu ndafise timu yiwacu turi kumwe kabisa. No kuvuga nubwo yo ntumako nje kumukinira. Yego sinobyanka ariko kubera afise andi sanzwe nkinira sinobyakira nka bishasha. Ya. Mama yake. Oya arifite mikoro. VIP ari muri VIP. Okay. Mu media ni VIP na VVIP. Urumva ariko abazo nifuza kukwibariza wowe. Uyu munsi hari abana benshi ugwaruka rukiri ruto rukuruja muri film. Nuvuga yuko muri nko mwihigano. Siko mugari n'abantu usanga bacika intege kandi aziwe baragucika intege muga nta ntege ufise. Ngo umupapa na focus na kazi. Niki kintu cyangwa nk'inama ugirira bamwe mu gwaruka novuga yuko bagitangura film babigeme kuko kenshi bakunze guca cyane abigeme bivuye n'amajambo baba bababwira. We nawe nakaye kantu babwira. Murakoze cyane. Kubisanzwe ibintu byo gukina filme ni ibintu umuntu abikubonanye bushasha. No bivuga nyene cyo kimwe na hajya no kumuririmbi kabisa. Y'umuririmbi bamwakiye nko muri studio ijya mbere cyangwa bamubonye kuri stage ijya mbere hashobora kwakirwa nk'urya asanzwe ahitinze. Rero kintu no babwira ibintu byose vyiza kubironka. Yego hagiye ubironka vyoroshe ariko ubundi ni intambwe kuyindi kabisa. Ni intambwe kuyindi nibaze ko wocu utangura guhitinga ubwo nyene biragusaba igitambo cawe kabisa. Igitambo cawe niki ni nguvu zawe. Uciye ucika intege rero ntaho ushika ahubwo iciza wewe vumiriya niyo ntambwe imwe yawe kabisa. Gushika ubonye ko uri mwihangiro by'ukuri kabisa. Directeur General murakoze cyane. Muri mafilme yiwanyu mukina muramubigenza gute mukugira promotion? Mukugira promotion rimwe na rimwe turashira ku mastati yacu amastati ya WhatsApp canke abafise udu chaîne twa Facebook bagapostinga kujya dusanzwe posting ibindi. Ariko ivyo navyo ntibiheza ngo biduhe umusaruro twipfuza. Njo bituma no cangira ko mbwira bamwe n'abandi mu gihe muri muhira muteramye cyangwa mu gihe ufise stress fata kanya wirabire filme wikuremwe ama stress. Nimba uwo mwashwanye uwo mwacukanye stress ziragabanuka. Urazena biryoshe kamani niyo washwanye n'umujama kwishure canke mama waje kugutuka ugaca wirabira filme yitwa gute? Par exemple uciyuraba nka filme ya Ibuka izindi nari nkeneye ko ugacubona ko nkamutama pasento ariko aba muri bya bibazo nka bimwe by'iwawe uraryoherwa cyane kuko urumva ko hari umuntu musangiye ibibazo kabisa. Biraryoha rero kuruta kabisa. Canke umukozi akaba ariko aturubikwa canke arirukanwe genda urabe hariho iyindi filme twakinye yitwa nawe n'umuntu nk'abandi. Ni filme iryoshe cyane kabisa. Nayo nyine yaramaze gusohoka. Yego yarasohotse iri kuri chaîne yacu. Pasento ni Pacento Pasento Darushe muga Jean Claude vraiment riringa Pasento. Numvise ko ari ubusanzwe umuntu abandikira amafilme kenshi yo mu kwandika filme nibihe bintu wibazako Jean ugasanga ni ibintu wabonye muri quartier sanga ni ibintu wabonye ku ishure we mu kwandika filme nibihe bintu kenshi ukunda gufatirako? Rero nandika ndashobora kuraba actualité cyane nkaraba story numvise nko ku bantu
aca naba ngene noca ndayihindura kabisa. Uyu munsi hari abantu benshi mu gusura amafilm tuvuge nk'aba bamaze kuronka amazina hari ikintu bakunze gukora ikintu ca lancement officiel. Namwe twitege ryari imbere yuko musora film ibyo lancement. Papa lancement burya amahera menshi natwe ngo reka mumpere mikro kubera iki reka umenga ibintu biri kure ariko sema ariko twizere hazogera natwe kabisa. Okay, nta kibazo ndumva yuko mugifise byinshi bikibagoye. Uyu munsi novuga yuko kuri Step Media ntituzi ejo canke hirya ejo ikiganiro kirashobora kuba viral muga akaboneka nk'umuntu akifuza kubaterera muri binabiri. Hari cyo bitwaye musiza akarimika cyangwa akanimero kiwanyu cyangwa address umuntu ashobora kubarongera ko bitagoranye batarinze no guca kuri twebwe bakaca kuri mwebwe. Bo baronka gute? Ni kuvuga aho dusanzwe dukorera ni kuri Atene primaire aya ku mashurwe ku ishure niho dusanzwe dukorera. Iyo adresse novuga ntihagije hama tukahakorera dimanche hama nimero si nibaza ko bire efficace cyane sinzi navyo nyene ataco bitwaye. Ni 65 66 30 52 kabisa. Dufashe zivuge mu Kirundi. No mu France. Uyu munsi bishitse akaboneka nk'umuntu umwe mu bantu bashaka gukinisha film agaca yifuza umwe muri mwebwe imiryango iruguru. Ntaco biba bitwaye kuko birafasha visibility kuko niyagirirwa ry'abakora mubwira nk'akarorero Fafa agakinishwa na Fanira Vini muri ico gihe azoba aronse visibility ujya kina hehe asanzwe akina hajya rero bizoba bifise akarusho boje nibaza ivyo ni vyiza cyane kuko ni navyo biba vyiza muri industry yacu ya film kugira ngo tubandanye dufashanye. None tubwire ijya film umunsi zosoheka muratwishe n'umuntu ndaza hamukisiyo directeur general tubwire ijya film kumenga muratwishe n'umuntu izosohoka rya ifilme no kuri muyitege vuba turayibaha kabisa. Nta n'ukwezi gusigaye nibaza ko mu ndwi imwe canke zibiri tuzoba tuyibahereje. Noneho ntimuzovyoberwa tuzobishira ku mbuga nyinshi zishoboka aho ngira yashatse kuvuga ngira nka yose ubundi bwo ni kuwa kabiri episode ya mbere ni ku munsi ariko muri film usanga hari abantu baha amarore mato ninde aza kuba afise role y'umwanya munini muri mwebwe muri iyo film mwanya munini n'uyu abo babiri turi babiri ajene nabyumvise muri yo mpamvu narabwiye bakine. Okay Claude rero film tuzokubonamwe cyane wewe tuzokubona mu ikurikira micro gira micro guca iyo filme muzogenda mumbonamo hoho mbere nayo nabiryoheje cyane. Nari muri bamwe mwita abajeje umutekano wo mu mazu wari umujeje umutekano wo bitango nabazamu abandi ngo nabasiti mama yake we nakubwiye wewe bibazo ngo ndaguhwata mana yanje mba nasome ni kubera micro twisangiye ngira nta kibazo uzozuzanye yindi mu nyuma mwanyemerera ko akenshi arishobora kuba bashobora kutubwira ati muzogarukana aba bantu muzodukundiraho nta kibazo n'ukuri kabisa. Muri filme hari role jebo masindayemera sindayemera hari n'umujema nigeze kumva avuga n'umukinyi wa filme nigeze gukurikirana ngo mukugukasa muri filme bacha bakubwira ati wowe uzopfa muri episode kubwira iki muyikurikira ntuzuyi participemo je rero gupfa sinoyemera wewe sinoyemera kubera ikimva kandi buzima kubera sinoyemera ega n'ubundi babagukasije n'ubukibandanya oya umviriza ukuvuga filme no byita nko kumenga nukuri kwinyegeje mu kinyoma sinzi ko ndabivuze neza niko no byita. Rero ntuvuge ngo nta hole ngo yo gupfa wokina. Erega ukinye wapfuye ntucupfa. Eka. None kubera iki no muri filme ya Yesu none bajya bayikinye hajya barapfuye. Bajya. Mugara ukungena abantu bivanye na role babaguhaye. Usanga uratakaje abagenzi iki kuko hari abantu maranumva bivanye n'amarore babaha. Jewe hari abantu bahora bambona umenga ndacaye muri vya bindi nyine. Niyo mpamvu ndakubwira ati je shobora kina role yafuye yo gupfa. Hari umwe murango ati umuzimu. Akambwira ati uyazutse ko twe twabonye apfuye.
oya Eh. bo ibyo byiyumviro nawe urimo nyene ntiwobihagarara ko cyane ariko bihora bishika ugasanga nk'umumama bivuye na role bamukinishije nubwo aja mu bantu abantu bakaguma bamubona mwe ya ico imagine ntubeshe umuntu agakina hole ari umugome ari umwicanyi gaca usanga na filme uri kurayiraba bivaye n'uwo muntu yayikinye hole bamuhaye ugaca umwanka ugasanga nkanje mfananeri bivaye n'ibintu yakinye ibyo birabaho vraiment sindaguharirira mugabo ugiye muri filme byose uravuga ati ebana byose nuko vyema wemera byose vraiment umukinyi mwiza ntiyanka hole umukinyi mwiza ntiyanka hole baba bamuhaye ashobora gukina none we yari hole yerekeye nk'ibintu vyerekeye kibi baramaze guha ikibi bon je ntayo barampa kweri je filme nzokinishamwo uzoshiramo agashano directeur general emwe nta kibazo nzomugandagura directeur umeze ko ari tayari kugandagura ariko merci kwanza kubwo kumiganira cyo kiganiro giteba nandi bise byinshi byo kubabaza ariko merci cyane kubwo kumikiganira ego directeur merci cyane kubwo kumikiganira murakoze cyane ariko ngire ko ndanabasaba akajya kanimero yari yavuze hari ya pasento akavuga hamanda agasubira mu kirundi abakunzi bazi umwanya wa mazero kuri agasubira nawe nyene mu kirundi nabyo mu kirundi nimero ziwanje ni 66 amajana 4 amajana 150 ikibazo kirakunaniye reka tugende kuri mama yake nimero ziwa mu kirundi nimero yanje mu kirundi ni 64 33 90 abanje kugwana na ko agumenga yarengeje yagize 12 ambwa ndumva ushobora twageze wa agira tumare twagiye 62 amajana 5 na 50 amajana 4 na 40 ndabashimiye ariko yari challenge mu bitahure challenge ko abantu benshi ari umuntu babajije ikibazo mu kirundi kiramunanira kuvuga nimero yiwe muga ndumva wowe wagerageje hari wagwanye komba ya mwisho ujya ntari directeur general no kwera amazumwe munini ariko aravyiyumvira ariko ndabashimira cyane kubwo kumikiganira ndashaka rero muduhe nimero nyakuri abantu bashobora kubaronka byoroshe tudashe hirya no hino umuntu ugira baronka nakaye kanimero mwamukoresha sinzi ko ari ka CEO ka directeur ka mama buntu ka cousine buntu sinzi kanimero akahega mwene data 65 66 3052 kabisa agenda umuntu ufite ibintu bikunda kungubuka mu mutwe n'ubunyene cyo ndagutamura imikashi cumbwira nakazina izina ni gute iwana ni niyo nkuru Pacifique nawe ndawe urabona notification yaza kuza Step Media nari kumwe no mu nababwiye ati nugwaruka uno musije canke hirya ejo uhumirije amaso ugacuhumura turashobora kubabona bari kure mugabo ubigizemwo uruhara mu kubashigikira kugira subscribe babwira urubuga rwabo sinzi ko wowe ugwibuka cyangwa utagwibuka muga sinzi ko mushobora kuniba screen vision films screen ni vision films kabisa niho mugirira ubucuruzi bwa film yego kabisa ndagushimira cyane kandi mwongera muntatubabarira ko kenshi muri Step Media mukora iganiro turaho ekanu umuntu azaramanura kubera uriko uravuga umwanya munini okay yamaze kwemera ariko merci sara kubwo kumikiganiro mwumve ko ari iteka ridasanzwe mwaduteye kuri Step Media Imana ibongera umugisha amen twese merci iki kiganiro ndizera yuko kizogera ku mubishizemo uruhara twese kabisa yes bakunzi ba Step Media ari kagasore kishimwe kagasore kahezage muri mutwe nitwa kagasore kahezage n'Imana twavyuma muri intro yabwo gasubiramo kaya kantu kawe ma kajya byongora ngurira kantu yes bakunzi ba Step Media ari kagasore kishimwe kagasore kahezage n'Imana kuri microphone behind camera ni Shadrack wa musore akiri muto niwe yatumye amasanamu muyabona abigeme novuga yuko basanzwe basa neza mugaye hari ubundi bwiza yabongereje bose bazovyibonera so ikintu kwenda kubwira kuri wowe utaragira subscribe making ashobora ko muzogira subscribe wongera unapartage kwa kundi hano ndakubwira baki na mimi mtafurahi sana